hanyuma rero tukaba twari tuhagendeye kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze na cyane yuko ico gikorwa cyo kuvukisha no kugwiza inkwavu nkuko mubizi ariho gihambaye cyane kiri mu byashizwe imbere muri kino gihugu cacu. Nshimye kugendera hano kuko ariho novuga ko ibikorwa biri inyuma ugereranije n'ibindi bigo nkamwe nibi ikigo Obuha cahawe gutegura. Isigura neza yuko umuntu atahuye ibikorwa vya hano n'urugero bigezeko biroroshe guca atahura neza ibiri ku bindi bigo kuko vyovyo biteye imbere tugereranije no ngaha. Mu bibazo twagiye turahura navyo nuko twagize ibibazo kubera yuko twarakoze hanyuma twamaze gutangura ibibanza tweretswe harahera nk'indwi nka zibiri hanyuma biba ngombwa ko duhindurirwa ibibanza. Mwabibonye hamwe na hamwe rero akaba hari ibibazo bigenda bijana n'ivyo bibanza nkajya mwabonye yuko aho twari tweretse ubwa mbere ari ahantu hari hasanzwe hariho izindi nzu zahora zihubatswe, ariko abahinga mu nyuma bizakugaragara neza ko ico kibanza kitobandanwa. Rero bisha vyumvikana ko mwabibonye byari ibikorwa bigoye kuko byasaba kubanza kumenagura izo nyubako zindi zari zihari. Ivyo rero byatumye dutakaza umwanya, ariko turatakaza n'igice cy'uburyo naco nyene kuko ababimenagura abarabakozi kandi bategerezwa guhembwa. Ikindi kintu yini ntambamye yabaye hano nuko iyo abantu bose bazi ko umuntu ariko arirukanga n'umwanya hariho bamwe bikika mukiza. Rero ntitworohewe mu kuzana ibikoresho cyane kama nkabamenyesha yuko kontra turiko turakorera ko bari kontra igira gatatu. Rero ayo makontra rero yaratumye nayo nyene dutakaza umwanya kuko twacha tubona ko bagombye kwikika mukiza bagakora iminsi ibiri bagaca bahagarika bakavuga ngo tubongere, natwe ntidushobora kongera kuko amafaranga na ya leta na yabene gihugu. Ivyo rero ni nkindi ntambamye twagize novuga yatumye dushobora gutakaza umwanya. Bimaze kugaragara neza yuko kwiyegereza ibikoresho canke guhumbira twebwe nk'ama ekipe ya Obuha twaciye tubona neza yuko kwiyegereza ibikoresho kimwe twa approvisionnement arico gikorwa gikomeye cyane ku buryo utakicifashe neza gishobora kugutera ikibazo. Hanyuma ikindi kintu gikomeye ntoreka kuvuga iyo uri kuraraba ibikorwa nkamwe nibi uraraba akanovera kinyubako. Rero nk'iyo uri kuravugana n'abantu bakwemera ati ndakuzanira ibi mu nyumba bagatangura kuyinguza bahindura amasezerano ntupfu ufashe. Ico rero naco kiri twebwe mu bituranga ko twagerageza kuvuga ivyo twubatse byose bifisa kanovera. Ariyo mpamvu mwumva twanatakaje n'umwanya utari muto y'ivyo turaraba abantu canke aba partenaire bategezwa kuduha ibikoresho vya kanovera. Leonidas Nibigira komiseri mukuru w'ikigo Obuha yongera akamenyesha ko uburyo bamaze kuronka butarenga ibice 30% ku buryo bategerezwa kuronka. Ivyo navyo nyene bigatuma ibikorwa biteba. Mbega uburyo bwakoze bimeze gute tugereranije n'ibikorwa tubona ngaha? Byumvikana neza yuko mugerageje mukaraba navuze yuko nubwo twari twemerewe ko uburyo buhari uburyo bumaze kubugaragarira ngaha ntiburenga 30% no kuvuga munsi y'icya gatatu cy'uburyo bwateguwe kandi bukumvikanwa ko n'impande zose. Bica bisigura rero yuko tugerageje kuraba turabona ko urugero rw'ibikorwa rugenda rubangabanganwa n'uburyo bwatanzwe, ariko tukamenyeshana cyane yuko kubijanye n'uburyo butagaragarira mu bikorwa byubatse bugaragarira muri biriya bikoresho mwabonye vyababa imiliyoni 100 n'imiliyoni 100 zirengaho gatonya turavye uburyo buri ngaha. Nkabamenyesha yuko rero hariho ibikoresho bindi bitari ngaha biri mu bibiko rusange hari yanyu kubijya twavuze tuti twirinde gukwiza ibikoresho byose ngaha kandi bitariko biragira gute bitariko biragenda byubakwa. Muri intambamyi ntizabuze twarahinduriwe site canke ikibanza kandi bitatuvuye ko ivyo vyatwaye uburyo bitwara n'umwanya. Ikindi no uvuga twaragerageje kwiyegereza ibikoresho kugira ngo duhangane n'ihindagurika ryoba mu bijanye n'ibiciro turinde no gusesagura uburyo bw'uruja n'uruza rudakenewe. Ariko ikibazo gikomeye muravye umurindi ibikorwa biriko
dufate kuri ya mwanya wose twatagaje nagenda babwire yuko ibikorwa tugiye guharura iminsi y'akazi ntirenga iminsi 15 gusa bikozwe turetse ngaha turi ahandi hoho ibikorwa biteye imbere gusumba ngaha kuko ngaha mwabonye neza ko ku mpande nini tugeze aho dushitangura gushirako amakrostra duheje ajya amakrostra murazi neza basigaye iki tuba turiko twiyumvira gusakara twebwe twibaza yuko ibi bikoresho dukeneye bibonetse murumva yuko mu mwanya mutonya nta nico natubuza ndetse ko no mu ndwiza burya twoba twamaze gutangura gutegura ibikwa byo hejuru kugira ngo dutangure gutegura faze yo gusakara rero ngaha niho bari nyuma niko navuze mugabo nko mu yandi masantre novuga nko ku Muzenga nkavuga mu Kigarika nkaca mvuga no ikarusi hoho novuga yuko ibigega byaraheze amatorotware yaraheze turindiriye gusa ubwo buryo bukurikira kugira ngo duheraheze